ni ku musozi wa Matara komine Nyabiraba intara ya Bujumbura nkuko mubibona umuryango wa Ntibandetse Boniface uriko ugendura itongo uvuga ko ari ryawo haraheze imyaka myinshi cyane. Ibi bakaba babikoze kubera yuko ihinguriro ry'icyayi OTB riheruka kuhashinga uburimbi rivuga ko iryo tongo ari iryayo. Aha rero umuryango wa Ntibandetse wavuye witura ibiro vya buramatari w'intara ya Bujumbura maze umuhanuzi ajejwe iby'ubutungane aca yishikira kuri iryo tongo riteye imari kugira ngo aje kugira amatohoza mu ntumbero yo kwerekana umuco kubijanye n'ugaba iryo tongo. Imwe zibiri zitatu zine igira gatandatu Simba ni gatandatu Ingo turaharuye Umuhanuzi wa buramatari yavuye abaza ababanyi ba Ntibandetse ibijanye n'iryo tongo. Bose rero bakaba bavuze ko bakuze babona ko iryo tongo ryakorerwa n'umushingantahe Ntibandetse. Bandetse egena na papa mu banyi bandetse pina kujya hose hariya kandi bandetse kubara kwibara bakuza gushikari hariya aha bahubatse n'amaboneke biratwa ukuntu baza barakurakuramwa hari abaye abaganga abakoronome ababashefe de zone n'uyibumbete kina ciconzi utema ayakorera hose ahicaye naho ntiyagu aho bakorera hose kuri tere bene barasubiyeko twarukunyaga tonzi nibyo kandi nkabaziritongo n'ijya Ntibandetse Oni imodoka ngahagaze ngahari nyinshi baje gushinga ibore turabaza ati ibi bintu byo gushinga ngahanye n'ibiki kandi tongo ari ijya Ntibandetse Boniface bo umwe muri bo yaraje avuga ati mugatera induru tijewe hari umuntu batumye na perezida amurungitse rero jewe harimo n'ubundi umwana w'umukobwa arashaka gutera urwamo rubwira hako twoherera mu gasho ibintu by'itongo byama byateye intambara reka bashinge hanyuma turabwira abanye ba mudogo bitwara harimo n'umumama yarafise ibintu by'impapuro yazaratwereka aravuga ati aradusigurira ati mugatera urwamo mwese barabaherezayo ti reka bamanze bakore ti inyuma y'amezi 6 muce mugenda sindahibuka neza avuze ati muce mugenda mushingisha urubanza mu ruhagarike bamanze barabe ibyabaye ibyo novuga n'ibyo ko novuga n'izo bonye baje kuzishinga ari uko baje gudutera ubwoba nyene nzenda mubona yari umuntu ikorero twiwe hanyuma aho se hari ndimo ziwe kuva hepfo Aki imbere yo ngaha nabonye ibibanza basurura birenze ibibanza aha bataba ikibanza ngaha yarishira hamwe y'icyayi ya OTB ariyo CDH rero haraza abantu bamwe ngaho bakuranirwa ko nkakujya bagiye barayivuga ntawe abeshi imwe ati bamwe konyo uteza gutera ikibanza tabe kibanza ngaha Cyenda ibuka je nabonye itongo rya OTB rya Ntibandetse Boniface OTB yaraje irondera ikibanza cyo kubaka haje Simoni barangitse nabukwara abagabo batatu nabwa Ntibandetse bakamikibikira ibakayita mbwipati ibakayitaje baraza bati turangira ikibanza cyo kubaka cha paruwasi baje kuhabereka bati hasi kwa paruwasi aha ni iwanje abageze kwa bati ni iwaye go tuzogugurira tuguha amahera yego abageze kumuha amahera ntamahera bamuhaye amaruki babize abetse kibanza aho bataba gusa abantu ntamahera bamuhaye gushika n'ubura guma yishuza babata amafaranga tuzoguha kuya ni hari ataha yitaba Imana atepana ni baramu Muti none OTB iryo tongo igiyitirira bivuye kuki. Damiano Bahenduzi umuhungu wa Ntibandetse niwe abisigura. Kina fuzi 61
1961 mbwa hakaba imbere yanje hariho bakuru banje babiri Navutse en 1960 wewe wavukiye ku iryo tongo muri Korea yego nabo bene wacu nyene bakuru banje urumva ko jangira gatatu n'abandi rero baje kurikira bose bavukiye ngaho rero intango rero hari 72 hashira ico gihe biyandikiye 75 ukuvuga yuko hariho umugabo yitwa Barankitse nabukware yari administrateur wa komine Mugongomanga rero uwo Barankitse yashaka kwica wari mutamba kubera ijya nzu ijya murayibona ngijya yubatse ijya niyo yanyagishije ngaho rero abatama n'abandi baramutesha ati uwo mutama ushaka kumujyana igitwe kugirande ku kazu yikuriye mu maboko yiwe aho rero abo babazagari babugondo babarantinyiriye baramutesha yagiye aza kumwicisha hariya Mugongomanga ari 72 72 baramutesha ati rero simperewe sinzi ukuntu urana abatware bari batsinzu nziza ngijya abandi bose yarabakire ku guhomba yarabajyana abandi mugabo yahakijwe n'abajyango n'ababandi niho rero ati jewe simperewe reka hajya abatware rero baba bazinanye niho nimba havuyemo umwe muri OTB genda ati mbe turangira ahantu twoza kubaka inzu y'umugore imatare ari iwanyu hanya kuntunga ati turahafise ingo tuza kubereka kubera yuko rero ubu yaciye ko nuze yaponye atereka wenda munyagisha itongo yihuta none yacazana bacha bazana abo muri hoteli hanyuma mutama nawe ibyo tugatubona bamuzana ngaho abo Barankitse babukware tuje kuraba ivyo ari byo n'uwari mama nyene twari kumwe hajya munsi y'urugo nabo bane wacu babiri nacengira gatatu uwo Barankitse ivyo yakoze yaciye atwirukana mutama nawe sigara aho nyene nabo avugana ivyabo ko nyene twebwe tujunjaraniwe hajya ariho dutamari rero avuyeyo arajugagira nyina du turamubaza nibiki mutama jewe nijija gatwe naberetse bambajije aho bokubaka inzu y'umugoronome naberetse uyarinde papa yego naberetse kugira ngo ngize gatwe ho bityo rero baca misi ya nyuma baraza y'inyuma yaho ari ryari ahato irindwi na kabiri irindwi na gatanu iriga bapfuye kwandika iyo fagitire y'irindwi na gatanu kukuzimagiza harindwi na kabiri kwari kuzimagiza kugira ngo kuko urana banditse n'igifaransa iyo bandika ikirundi twari kubisoma tugaca duhinyuza kubiza k'ivyo by'igifaransa tugaca duhinyuza none bace bandika mu gifaransa rero niyo yatuye ati ngijija gatwe ndaberetse niho rero baje baratera ikibanza baratera induze aho yaberetse izi tenisi ngira ngo mwazibonye hariho naho mutabonye ibishitsi bitumbereye epfo hajya ku nkombe byaboze aho hose tari kubabereka rero aho yabagereje uya hajya ku munsi y'ijya nzu ijya nshasha niho rero mu nyuma ataba bakarima bamwe bakubaka ariko ibiti byabo izo penisi bashinze aho yaberetse ibi mubona bingana urumva we telefone zashamaje yaciye abereka bubaka kugira kizagata yego hakurikiye kimaze kubera
amaze yaberetse hajya hari inzu aho hari inzu yarabashingiye akarimba ico kunyene hari ibiti baciye batera bo nyene kandi ubwitwagiro hano yaciye ateza yaberetse hajya mubona inzu ya hotel ni ibi biti gutya turaza kubabereka sanze turabereka ni muravye ibyanditse ngaha muca mwiha igicapo cyaho hantu ukuntu bashaka uko hameze nuko tutaragaruka kwa kagapapuro inzu ya hotel ukuvuga yahaberetse ku nguvu ku nguvu ya bushake bwiwe oya si ku bushake bwiwe ko si wagiye guhamagara utebeje na ngo mungurire aha hantu oya ibiri mu rupapuro OTB ivuga ko ari go rw'ubuguzi tubisomerwa na Ciza Leandre umwuzukuru wa Ntibandetse. Facture. Le chantier OTB Genda de villageois doit à monsieur Ntibandetse résident derrière la paroisse Matara la somme totale de 14 000 francs pour l'achat d'un terrain lui appartenant destiné à la construction d'une maison B pour un agronome du chantier. Le paiement de cette facture, dès le paiement de cette facture, ce terrain devient la propriété définitive du chantier OTB Genda. Fait à Matara le 10 novembre plutôt 1975. Pour acquis Boniface Ntibandetse. Hanyuma aha pour l'acheteur chantier OTB Genda de villageois. La direction. Ama pour accord ni administration communale do Mugongomanga. Turiko turaraba ngaha nyine. Iki kipapuro kirerekana neza yuko OTB iheranye amafaranga ibihumbi 14 by'amafaranga y'amarundi umushinga ntabita Ntibandetse Boniface iramuheranye OTB. Ayo mafaranga ajeje iki nayo kubaka inzu nayo kibanza cyo kubakwamo inzu cy'umukozi wayo ni chantier bise chantier destiné pour la construction d'une maison B. Construction d'une maison B pour un agronome de chantier. Mu agronome wayo. Ati aho mugabo barashira ko ku murongo ugira kabiri bati niyo OTB yaheza kuriha ayo mafaranga ikayariha. Aho hantu hoko ico kibanza cyo bubatsemo iyo nzu izoheza ibe akabanza ka OTB burundu. Yego. Nukuvuga tuce turaba basinye munsi kwizi tarike 10 z'ukwi 11 igihumbi 1975 turabona ko twavuze yuko Mutama Boniface abana biwe bari hajya mu bitoki hari n'ibitoki byinshi ngaho barabirukana bari hajya nukuvuga niwe yitereye igikumu wenyine aha murahabona tugiye ngaha hepfo acheter ni OTB Genda de villageois la direction niyo yanditse ya facture niyo yayiteye kigido igikumu kandi ari facture nyene yandikiye ama tukagibona tuti ngaha pour accord ushize ku mukono canke ungirije ku mukono ni administration ni commune ya Mugongomanga yari irongowe nande na wabo kware tuyako turavuga nukuvuga OTB bigaragara neza yuko ifitiye amafaranga y'ikibanza bashize ko maison B y'umu agronome ibihumbi 14 Mutama Ntibandetse Boniface. Tuvuga tuti munsi y'ico kibanza nyene kitanarisha no kuriho baciye bafata bihagira n'ahandi harengeye. Ico kibanza OTB yari yihaye mwese turaciye ubwenge ababa ngaye Matara barahabaye twokibereka ico OTB yari yashatse yise maison B twobereka aho kigarukira naco nyene tukavuga ko kitarisha muri ko murabiraba ni mu ndabiri no pinusi niriye hari yindi heruka guhenuka hari yahijya mu mfuruka niyindi iri hajya hepfo ivyo byose ni ibintu bishobora kubagaragariza iyo maison B bavuga ahiri. Aha rero zaba intumwa zarungitswe na OTB canke intumwa yarungitswe n'ibiro vya buramatari w'intara ya Bujumbura baciye baja mu idonido kugira ngo barabe koko inkomoko y'iryo tongo. Muri make twe tuko dukorera mu matongo twasigiwe na CVH ariyo atanguje recapitalize industrielle mu gihugu igiye kuvamo nababwiye yuko yarafashe amatongo yayo n'amazu ibihawe OTB. Mu Rusaka turafise y'amazu nta utayazi kubajayo
na ya OTB kandi sa OTB yubatse yahawe na CVH n'ahandi muri make rero ibyo imanza kuba byarabaye ni byiza muri bako duce tumenya n'urugero imanza zigezeko igihe duheruka ngaha na conseil wa gouverneur bya wundi chape ego twarabice hirya no hino turabona yuko hari ikintu cy'urubanza rujanye n'abatotejwe ko baruri inyuma ibintu bya CVH bya severa voilà twaravuze ati none nimba icyo gihe utashobora kuburana ukaba ushobora kuburana jya muri seveye tuburane amasura aboneke ukuri kuja habona nivyo rero bakubungitse kuburana wewe ni umenya aho uburana hariho akabazo rero jera ko muco kuba ko mwahero mize na CVH yego ko maje kuri borona ko makureze mwamenye imbibe zajyo gute ntabyo ubona ngaho mwabyo uburinganize hanyuma rero nibyo yabona ngaha ikindi byahaba gatoyi jera kuri historique y'ahantu baravuga yuko imbere ya crise nonantruwa harahawe UTB hariho n'ibiti ngaha crise ije abanyagihugu bagahunga bacibaza ngaha ngo babaho baradefrisha n'ibiti byari bihari baca bagumaho naho nyene ngomba kuja gatoyi hanyuma ni historique numvise hanyuma byo biheze aho amakuma gabanukiye abantu barataha niho rero haca haza abantu baca baguma bari baho oye n'ivyakunda ko babakuraho sinzi kere fenomene yabayeho mugabo imbere yaho abantu bose barazwita ibyari ngaha byari byawote reka twijambo umugoronome wa kera hano oya imbere ko tumwijambo ndacyari wawe inkomoko y'itongo twabonye ko ari ubuguzi mwaguze metero zingahe jewe ibyo by'ubuguzi muri Karasuma ntabyo nabonye uretse iyo document ya CVH je niyo ngira ibyo by'ubuguzi jewe nuko rupapuro muri Karasuma ntabwo nari mvise narungike n'umuntu kuri WhatsApp document officiel mvise ubonye n'umukozi wa office jewe document officiel mvise ni ya CVH niba ya CVH ayaraguze ibyo kizoto inkomoko y'itongo n'ubuguzi amasezerano y'ubuguzi hari metero zingahe ufashe wowe ufashe ubu gutari kwanga ko twabonye umwaka wala katoza mbere yavuze neza mu Rwanda nyuma barahafite interesse sanez kandi cyo yari harangiriye takira naho bakamindi n'ibiti bihari nyuma mugari rasiye none ibiri nani banditse yaje mu nyaruguru no mu wakoya ari kuba hari mwandetse mu Rwanda mu wakoya Unisha muri personnel unganyanzire muri OTB ya gatoyi uyu n'umuntu muri personnel unganyanzire atakwata tubireni reka wijambo abahakoreye bahabaye ico gihe bari n'abakozi bawe turi washaka bavuga babindi reka tubwire uwo yako ni biza mu kintu cyose bajya kuvuga kugaragaza ngoma ndabisinyare abari ngaha bose bumva ikintu bajya kugaragaza ciki gipapuro batumye umuntu yigira donc Fabiano yaje muri escroquerie abesha babatamacara rufotora igo gwarujya mu office cyo gituma tari muri Karasuma yabo ikintu cyose coza kivuga iby'urupapuro mu isanzwe ubuguzi ntabwo bafise baje kugeshoka bavuga niyo nkomoko ariko barayifise bava bavuga ko ariyo bafise kandi bayitoye niyo bafise niyo bayitoye hose niyo nkomoko niyo nyene baravye nkomoko nayo amazu kuko ibitongo byahindaka byo byonyine ibitezi biragora hariho n'ahandi kashibu hariho mu Rukina hariho mu Rusaka kandi ahantu hose yaguze yubakira umugoronoma haba yaca imutereza n'ibiti tuka tutagacana kugira asusurutse ayo mazi yongera uje muri OTB nandi ne azahono mushinga secteur kugira basusurutse ayo mazi
bongere bagikore ibiki aha hari ibiti bya teviraje ariyo CVH ariyo yahindutse CVH mu nyuma aho teviraje igiriye aciye CVH twebwe ngaha turi mu makonguragira ikoro harasaba indara karara ngaha inkwi twacana zaraye hano arahantu kubera ko bakira umwaka mutanga igerageza biri ku mwaka w'ico gihe tena bisanzeho hari bya tena bisanzeho ko jewe natanguye akazi mu 89 tena bisanze none ga agronome ubivuze cyane uvuga ko te village wa iryo yaguze mu byagura nande hose none itongo te village wa yaguze na ntibandetse rifise uburinganire bungana gute no masezerano y'ubuguzi ari kuringanire bungana gute kugira tubone ngo mu itongo icyo gura sonari nasanze miliyoni none ko masezerano y'ubuguzi ataburinganire tubona twomenya gute itongo ryanyu uringana gute uko riri barabifise nikozo très fondamental ikibazo uburinganire bw'itongo buri mu madokima baza barahanahana oya turabe inkomoko daboro n'ubuguzi umuryango wa Ntibandetse bakaba rero bajanye icyizere yuko umuco uzoboneka maze iryo tongo bikamenyekana neza ko ari iry'iwabo. Ubwo nagomba mboneho n'akaryo ko gushimira intumwa zavuye mu ntara ya Bujumbura zarungitswe na Buramatari, hanyuma kandi dushimira nabo muri OTB bashoboye kuza kugira ngo bumve amakenga amwe n'ay'abandi mu muryango, kuko OTB isanzwe ikurakuranya abantu, ejo tukabona abandi, ejo hirya ejo tukabona aba, kandi bose bayiyitirira. Kubw'ivyo turafise icyizere cyuko baja ngahaye batoye umuti bavyumvise kumwe kugira ngo intumwa zarungitswe na Buramatari, eka ndetse no ngaha harimo n'abavuye mu komine, abantu benshi batandukanye, abari ngaha bose, ababanyi, inshuti, abagenzi ba Ntibandetse kuva kera gushika n'uno munsi akaba ari n'inshuti yabo yasize, bose bari ngaha aho iryo tongo twarigenzuye twaribonye, nibaza ko baja kuduha umuco w'ivyo babonye. Murakoze.